muciye kuri 88 n'ibice bibiri ko bariko batwumviriza bari nga mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo ya hariko kandi muratwumva muciye kuri 99 n'ibice 9 ako batwumviriza bari mu gihugu hagati ndetse no mu duce tumwe tw'ibihugu duhana imbibe tubibutsa ko abari mu mahanga canke mu bihugu vya kure mushobora kutwumva muciye kuri West 3 akaburungu indundi kirtira akaburungu kome nuko mwamaze kuvyumva kabisa ko ikiganiro indundi hit show kibandanya itangazo canke ibimenyeshwa niko novuga ibimenyeshwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ubona ko kabisa kwicandagisha ni ikintu ciza cyane Adijo ngo kandi ngo ku bavyeyi baragitahura cyane ngo utegerezwa umwana ategerezwa gukurana amagara meza wavyumvise nimba nta muvyeyi numwe yifuza yuko umwana wiwe akura nabi naco gituma nizere ko umuvyeyi wese yashoboye kuvyumva kandi agiye nko kubikurikiza cyane kuri babandi usanga ati umwana naramuronse ngo Imana niwe yamumpaye mugabo kandi n'ubwenge Imana niyo nyene iba yabuguhaye kugira ubukoreshe bikunde nyene hari abamwe bavuga ati mbega bijya bintu ko umengo bari ibintu bagira badutere n'ubushikiranganje bwabivuze kandi bujejwe amagara yanyu kandi nyene buba bushaka kamagara y'abene gihugu amera neza batwifuriza neza ni ibintu biba byamaze kurabwa n'abantu bo hejuru sikuvuga ngo ni ibintu biba vyiyadukije kabisa hari abantu bazana urusaku vyaragiye biraba ngo nibaja ngo kwicandagisha ngo bijya bintu ngo nuzovyara nuzogira kwa rusaku rw'abantu ariko kumbure iyi gihugu carinze kizana ibintu kabisa nuko babona ko bifitiye akamaro umwene gihugu yesi nuko reka tuve kubimenyeshwa na cyane n'ubushikiranganje bujejwe canke bwitaha amagara y'abantu twakira umutumire wacu tugaruka nyene muri muziki ya domaine ariko tubibutsa ko imbere yuko umuririmbyi aririmba amagara agomba kuba ameze neza yesi nuko twese turavyemeranya twese turavyemera yuko nimba no musi vyakunze tugashika ngaha nuko tumeze neza irumva yuko atakintu na kimwe gishobora gukorwa mu gihe utameze neza nuko reka tuce tugira n'umutumire wacu je mutumire ndiko ndabona ngaha sio ndiko ndabona muri iyi ndirimbo ngo habaho kuronka amahera ibintu bigahinduka habaho no kuyabura bigahinduka we vyagenze we ubego asa n'uwayarose umutipe tubaze tumwakire ati namahoro ego namahoro cyane kubariko baratwumviriza batwumviriza bamenye mwamwumvise mujwi nimba arinde canke abandanya ariko aravuga kugira kuko iyo umuntu aronsa amahera n'ijwi rirahinduka riraberukuru rikavuga ukundi yaragiye mwakabijya wahora unywa utuntu nyene twa nta kigenda gatangura kwereza amashampanye ariko kandi tunamushimira cyane n'umutumire wacu avuye i Makamba acashikira mu kiganiro rizere ko bagiye bamubona mu nzira hajya ariko arihuta kugira ashashikira ngaha nyene mu kiganiro indundi hit show mugabo kuba n'umumuzi kuri iyi ndirimbo uraza kumumbaza rindira indirimbo yamamaye kumbe nibaziko ndi ku mugambi zobahamagasa birabire ya Just Way niwe turi kumwe muri studio ikibazo mbega ko twaje kukumenya kuri iyi ndirimbo tubemeze Just Way yari hehe muri ico gihe tutaramumenya ego Just Way nari mu muziki nari ngaha nyene ego ariko nari namaze gukora n'izindi ndirimbo ariko rero ariyo ndirimbo ziba zifise ama chance ushaka repertoire indirimbo 10 nasanga muri izo ndirimbo 10 naho uri kurazikora zirahari sawa urazikunda waje kuzikunda ariko ugasanga muri iyo repertoire indirimbo 10 havuyemo ironse chance indirimbo vraiment umuntu atayizi tumukure muri tere tumugire indirimbo yaririmbwe muri 2012 cha wibaza umwana yoba yavutse ngaha muri 2020 ariko yabanyeje kuronka power play muze n'ubu yo tukwakiye mu biganiro niyo duhera mbere narabonye na hari ikiganiro wakoze kuri akeza.net ubona ko kabisa ni indirimbo bagarutse ko ubona ko iragurepresenta ni indirimbo vraiment yibutsa abakunzi b'umuziki yo hageze kuvuga Just Way tubona ino ndirimbo ariko turagomba kumenya
kahise kawe ka music ava yuko ino ndirimbo imenyekana ibiki bindi wari warakoze mbega urugendo rwa Just Way ekumbure bino bibazo dushaka kuba twarigeze kubikubaza wavuze akantu ati hari umuntu avutse uno munsi burya hari n'umuntu atigeze yitaho kumviriza ibiganiro ku maradiyo aza kuba ari ryo rya mbere yumvirije amateka ya Just Way turagomba kumenya Just Way turazi yuko uvuka mu Kamenge mbega urugendo rwa Just Way rwatanguye gute ko mu gihe tubona abanyagisagara abanyamuji muri music no munsi ntibarimwo turiko tubona abanyakayanza turiko tubona bahehe mbega Just Way byari byifashe gute kwinjira muri music nk'umunyakamenge amateka yawe ava yatubemeze yari yifashe gute ego umbaza ikibazo ciza na kare n'abavutse vuba abariko barakunda umuziki vuba batanzi iki kibazo bo cyumviriza gatonya inyisho jewe c'était 1998 ego nari mu Kamenge ari nkiri muto kweri sinovya ego nari mu Kamenge ni ico gihe niga kuri ETS Kamenge niho naciye nkura n'abagenzi bavuza live music iri zina rya Just Way nize kuri ETS iri zina rya Just Way naje kurirondera mu nyuma ariko kera kuva 98 gushika muri 2002 banyita amazina y'indirimbo twaturirimba zihitinga ku mwanya general muri orchestre bavuza live music ariko twari interprete indirimbo ico gihe ufite imyaka ingahe nk'icyo gihe za 98 imyaka sinibuka ariko nyene wari uko nari inkuze nari wiga deja secondaire composer indirimbo ya gukompoza naje gutangura gukompoza muri 2007 ndio compoza ariko kuva 98 gushika za 2005 nari mu interprete navuza makaraoke ngakuja kuvuza makaraoke live music usabikana ko Just Way no mu musicien vraiment oya nje n'umucuranzi kwego ibi bintu ndiko mbona byo gukora makaraoke za Makamba kumbe si vyuno munsi oya ni vya kera urakoze cyane mugere ego rero en 2007 nino ncavuga none jewe nzokwama nitwa Mr Nice nitwa bakwitirira amazina y'izo interpreta voilà cavuga ati rero reka ndondere izina ngangere muri studio najewe ngiri every wanje bamvuga ko apana kuguma bamvuga kuma every yabanje ico gihe mu Kamenge hari hageze ubu bari ubwahe mwavugirizamo ico gihe mu Kamenge hariho za Hip Club za kera hariho hajya kwa kujyambere kwa beya haravuza umuziki cyane hariho hariya kuri terminus ari ubundi bubare nta mazina bari ufite ariko bari movementé bari bishushe bari ama DJ bandi baravuza imiziki cyane no muri ico gihe nyene abo mwari kumwe abaririmbyi no twagendana na ba Steven Sogo twagendana nabo ba Kakabone twagendana nabo siko ba Silas Damara twagendana nabo urumva Lovier Cedric Bangi uraza guturamuza kuri centre jeune Kamenge bavyumva twagendana abashaza ngendo je nagendanye n'abashaza ngendo cyane gose bajya batama bakera mugaco gihe bakubona nk'umwana bambona nk'umwana nk'umadolescent ari ngaho ubu rero ama ever baratangara bati kumbe bya bintu byari seri muri wewe urafise n'ivyi wawe wakoze makompoze yiwawe ubu baratangara cyane alors cenana ngenda duga rero buke narakoze indirimbo yitwa ubutegetsi tunyotewe iyo ndirimbo en 2007 niyo nakoze yaragerageje kumenyekanisha hanyuma sori indirimbo yitwa indi amatati yaragerageje kumenyekanisha alors kubera nari mu bihe nizere ko twari mu bihe bitameze neza ngaho twari mu bihe bitameze neza urumva indirimbo zihamagarira abarundi gusubiza hamwe urugendo rwawe rwa centre jeune Kamenge nizere ko wahaciye cyane wahakoreye ibiki rero yari aya makonseri nari mu mugwi niyo namenyeye kuvuza ibicurangisho niyo namenye kuririmba kwameliora kuririmba niyo namenye kugira juste kugira ama composition yiwanje nibuka dafite indirimbo yitwa Elela yari composition je nakoze ariko kubera nayeshira muri selection y'indirimbo subiramo abantu byarabagoye gutahura ko ari yiwanje answa siko naririmbye ikintu cy'imyaka 2 ndiko naririmba live itari kuri CD itari ahantu hamwe bibaza ngo nahantu wayikuye bibaza ko ari interpretation ya twayirimbari kumbari gwanje ndayishize rero muri studio en 2005 abantu baratangara aho kuri centre jeune hari akaradio baje imiziki abajene bakumva bari muri circulation bakumva akaziki kwa radio bayumvise
nkababwira ko ari gwanje twaraharira ntibige indirimbo uririmba hajya ku ati wayikuye he wayikuye ahantu ngo twari tuzi ko wayisubiyemo ari abandi tuzi ko ari composition yiwawe voilà yes nuko warakoze igihe kitari gito kabisa na cyane cyane mu bihe vya tubemeze n'izindi ndirimbo nyinshi ndavyibuka nanje ico gihe nari maze kuba niga muri secondaire nubwo ntari bwagere kure tubemeze si ya kera cyane ariko harabaye ugupotera gatoyi kuri Just Way yego habaye iki mu nyuma tuza kukuro truva imakamba ava yuko Makamba ubuzima bwari bwansi Bujumbura byari bigenze gute oya ubuzima ni bwari bwansi ico gihe jewe nagira karaoke hajya muri biso na biso kwa basabose mu kinama hajya mu kinama rero naciye muri n'abagenzi cha tugenda kugira enzenye imigambi yo gukora amarori y'amaso opticien cha ndagenda kuvyiga alors naciye ntakara kwanza mu muziki puisque navuga ati sinobibangikanya no muziki kandi subira mu karaoke kandi ari ibintu ndiko ndiga shaka ko bizoma ubuzima rero nyabwo none naciye ntakara namaze ikintu cy'imyaka 5 abantu batanzi yondi yego natakaye kabisa bari kuriga nako ndiga mu nyuma ndaronka akazi ako kazi rero meje kwiga rero ako kazi kaca kantu hari Makamba ujya nta wanga akazi ucugenda Makamba cyashaka kumenya ikintu cyaciye kidudubira kugira uvuga ati ngaruke kandi mu muziki kandi nagiye kuronka amahera hari urumva ari ikintu umuntu ahura naco mu buzima bwa misi yose jewe nashitse Makamba nibaza ko tamuntu n'umwanzi mera nk'uwinyegeza aravyumva cyane nyine bivuga ati ibyo nkora byose nta numwe aza kumenya rero haragira igihe ndenganye abantu bakangira ko impari bagati mbere wowe tubona kuri televiziyo waruzi ko ni wabore gukarara mu kanevu batakumenya niko atamuntu n'umwanzi hanyuma en 2013 ndiyo niho fin 2013 niho nahura n'abantu rero bagira impari bakaza bakanyegera kambaza mbe ni wewe tubona kuri televiziyo gora karimbo kameze gutya tubemeze ujya muntu murasa uravyumva abantu rero baca muri tubemeze nti wari bwavyibuhe nico gihe Makamba sari bwavyibuhe en 2013 nkiyashika naje kuvyibuha ngaza 2014 2015 mahera ntanyegezwa yego naho yajya winyegeza sukuva ngo yakora ko gusa amahera ntanyegezwa muri bande yakora ko arakubara baza ko yakoze oya sukuva amahera Makamba ni heza ariyo klima nziza uri umuntu nyene n'udafungura acaba neza oya Makamba hararyoshe sana kubura ivyo fungura amajambo hari yanashaka kubura ivyo fungura ntako ntagize ngo mvyibuhe ngendi Makamba karibu rero zora akayaga gusa karatuma uvyibuha hama rero abantu bamaze kudekuvra nyina naciye mvuga ati kumwe abantu baranzi reka vya bintu ndabandanya nibo baguhaye intege bamaye intege ko baranzi ndabati ibintu sino biheba rero reka ndabisubiremo uragiye Makamba mugabo warakomeje ikintu ca karaoke watanguye karaoke gute watanguye kwanza kuja muri studio unatubwira intambamyi wagize zo kuburi Makamba mu gihe tubona ko ama studio menshi ari Bujumbura ama radio menshi ari Bujumbura ntibyakugoye wabimanaginga gute kugira ngo ushobore gukora music yawe utahi Makamba ndetse uco nagira ko vuga urugendo rwawe rwa karaoke urumva jewe nishika haje Makamba maze umwaka umwe naciye menya ari abantu baba hajya bari bafise ama studio haje Makamba centre hanyuma mu nyuma baca barimuka bagenda Inyanza Lake hariyo studio yitwa Antivirus Record bajya rero nje mpura nabo hanyuma baranyadressa barambwira ko Inyanza Lake ari studio ya bien candagenda nasoyewe indirimbo zitari nkeyi ari indirimbo yitwa Gerageza nasoyeyo ndi Makamba nyene ari indirimbo Nieleze nasoyeyo ndi Makamba nyene ari indirimbo yitwa Sina Chuki na wewe nasoye indirimbo zishika nk'umunani ndi Makamba mu nyuma rero camera nk'uhagarika siko kubera studio bace bayigurisha studio producteur arabura camera nk'uhagarika niyo rero nace ntangura kuzanga i Bujumbura ariko ava yukuza production yahari yahantu
warumva neza yuko ibereye igukwiye atacitwaye ahubwo abayumvise baratangaye ati mbe Makamba rero studio nk'iyo wowe ubwawe nk'inararibonye warumva yuko kabisa bagukora umuziki numvise numva ko umuziki wa bien kabisa bageze studio zine ariko je nashinye gukora mu imwe numvise ikora neza okay ngiyo karaoke iraje byarakoroheye kuronka ububare uvugirizamwo kubaka bende hariya nk'umuntu mushasha utahakuriye kuronka umuntu akuvugiriza guitar solo kuronka umuntu akuvugiriza bass piano iki battery wubatse gute band mpakuraronka kabare uvugirizamwe Makamba ico carangoye nubu kiracangora nubu kiracangora bimeze gute warahagaritse karaoke nahagaritse ngerageza gupambana ariko kiracangora n'abamizisiye bahari abamizisiye bari mu rusengero siko ebana bakubwiye ati hamwe twokumva uri mu mugwa wa just way urusengero tugutenga urabyumva hanyuma abamizisiye benshi bamaze kumenya umwuga baca bakorokera Bujumbura kwera haniho harakanoti urabyumva urarabura rero wakwirize muga gumangerageza simbeba ego hanyuma rero arigenda baronka ariko sinda bakura hajya Makamba centre bamwe ndabakura Nyanza Lake abandi nkabakura mu Rumonge nkagenda mu Nuzenye nka Rumurutana nkabazana hanyuma nka create karaoke nizo mpamvu nafise imisi sindavuza imisi yose ni quelque fois iyo ndabiteguye neza ndabikora hanyuma ubu barovugirizamwe aba boss murahuza barabitahuraho ho yuko niwaza kuvugiriza mu bubare bwabo haraka avantage mu mahoveni emisi yose oyaye aba boss barabitahura ariko rero arigiye ega umuboss ibintu bya karaoke arigiye umuboss abirambigwa ariko abo tumaze gukorana mu mwanya tuko turakorana bararyoherwa cyane gose bararyoherwa barabona kabare kabo ko kugeza ama success ariko mu nyuma ukacusanga arakantu kandi bashaka kwigungirako Jesebe ko twumviriza bari ngahi Makamba ni hehe umaze gukorera ukaharambira nigeze gukorera ahantu bita kwa Azadi nigeze gukorera ahantu bita kwa Azadi ni juste à côté musi ya commune Gatonya aho hantu vraiment ngene hari ameze nta abantu benshi baraza kwatemberera ariko igihe namaze amezi abiri tous les samedis ndahakorera akabare karagize succès gushikaho abantu baza mardi mercredi bangana nabaza muri karaoke vendredi samedi turagaruka cyane ku baririmbyi bakunda gukora ibintu by'amakaraoke birahita bikakorohera kuronka n'amaconcert hari Makamba biragoye puisque abantu urudanza rw'umuziki Makamba nago bazi nibabazi ijya importance kuba ufise abantu igihumbi baje ku munsi wa karaoke mais ugasanga ufise abantu 50 baje umunsi usanzwe rero iyo business nayo baratahura nibazi ko le nombre y'abantu bari muri bar niyo consommation iba nyinshi et pour tabaza kubwira uyu muziki arige rero baca batunegrija ugatusanga baca babihagarika bakaca babyicuza mu nyuma babonye babantu batanguye kuza baragenda dushire mu mutwe ni tunakureyo yuko just yagiye kugaruka Bujumbura jewe kugaruka Bujumbura kuheresi muri imisi ngera mu nyantu hari amahera abandi baza kuyarondera Bujumbura we yagiye kuyarondera Makamba ubwo ruguru ni ikirori ariko nawe cyane haronka inoti kubera Makamba ni office akazi kanje ka misi yose ariko just wait tugaruke mu kazi kawe ka misi yose uno munsi kweri amaso nyene vyanse urashobora kumvura bien uri muganga specialiste cyane bimeze jewe ndi opticien siko hanyuma wowe uragenda ku ophthalmologue akagupima bien agutoya amarori rero agwa ordonnance ya marori wocuza rero je ngashaka nibyo je sino bikora biragoye aya reka umuganga yakubwiye amarori ndaguha uraje urayansavye byonanira gute kuyatanga simba kumenye ya marori ni biki banditse kwanza bijya bintu bandika bijya bintu kwanza bandika kugira umenye ati banditse ibi aho rero just way yumva kazi arateza uko atari kuri televiziyo nuko atari kuri televiziyo nari kuvuga aya marori nambaye ungurire mu ivere gusa ayo nyene wambaye ukure mu ivere urashobora kuyikuramwe wewe ndaguhebeye rero baje uretse rero yuko yagiye Makamba abantu bakamubura kandi akasura kandi akagaruka mugabo n'ubu nyene umengo ari ukuntu turiko turakubona muri bishasha muri bishasha yaye urumva ari ikintu kimwe
les artistes bobo badatahura twebwe twafashe imyaka kugira tubitahure na twebwe cyo tuzi ko dusohoye indirimbo bunyene cimenyekana gacu bo mustare burya indirimbo kugira abantu bayitahure ifata umwanya siko rero jewe mfise systeme yo gufata igikorwa nakoze nkagiha umwanya kugira abantu bagikurikirane bagitahure kubera sino kwama nkora umwanya wose abantu barabura ico bakira nico bafata bareka uravyumva rero je ndabaha umwanya en plus urabona ko je ndi mu interprète muri karaoke urumva c'est pas izindirimbo so y'uno munsi niyo nca ndazivugiriza tubanza kwanda ko iziri hari abantu bavuga ko abantu abaririmbyi bagira karaoke musohora gake kubera ugufatirwa na karaoke wewe uvuga ko baravyagirije abantu nka bararijo ba Emerusange Emerusange yinjira muri karaoke yarabuze cyane barabura nyene yo bagiye muri karaoke uno musi Big Fizzo ariko akora karaoke muri Zanzi urabona ko kabisa abantu benshi barafise amakinga ko Big Fizzo ashobora kuja kufata systeme yo gupotera gusumba uko yahora eske ibi bintu none wewe upreferiki karaoke no kuboneka mu bantu nikiye kintu wumva kabisa uvuga ati ngomba kwifokasinga muri misi ku marezo zose yarakaje bakora avuga ati dukora ivyunguka avana kugumuri kurasohora utabona ivyinjira alors tumurahuza barabitahuraho ho yuko niwaza kuvugiriza mu bubare bwabo haraka avantage mu mahoveni emisi yose oyaye aba boss barabitahura ariko rero arigiye ega umuboss ibintu bya karaoke arigiye umuboss abirambigwa ariko abo tumaze gukorana mu mwanya tuko turakorana bararyoherwa cyane gose bararyoherwa barabona kabare kabo kugeza ama success ariko mu nyuma ukacusanga arakantu kandi bashaka kwigungirako Jesebe ko twumviriza bari ngahi Makamba ni hehe umaze gukorera ukaharambira nigeze gukorera ahantu bita kwa Azadi nigeze gukorera ahantu bita kwa Azadi ni juste à côté musi ya commune Gatonya aho hantu vraiment ngene hari ameze nta abantu benshi baraza kwatemberera ariko igihe namaze amezi abiri tous les samedis ndakorera akabare karagize succès gushikaho abantu baza mardi mercredi bangana nabaza muri karaoke vendredi samedi turagaruka cyane ku baririmbyi bakunda gukora ibintu by'amakaraoke birahita bikakorohera kuronka n'amaconcert hari Makamba biragoye puisque abantu urudanza rw'umuziki Makamba nago bazi niba bazi ijya importance kuba ufise abantu igihumbi baje ku munsi wa karaoke mais ugasanga ufise abantu 50 baje umunsi usanzwe rero iyo business nayo baratahura nibazi ko le nombre y'abantu bari muri bar niyo consommation iba nyinshi pour tabaza kubwira uyu muziki arige rero bacha batunegrija ugatusanga bacha babihagarika bakacha babyicuza mu nyuma babonye babantu batanguye kuza baragenda dushire mu mutwe ni tunakureyo yuko just yagiye kugaruka ibujumbura jewe kugaruka ibujumbura kuheresi muri imisi ngeramo nyantu hari amahera abandi baza kuyarondera ibujumbura we yagiye kuyarondera Makamba ubwo ruguru ni ikirori ariko nawe cyane haronka inoti kubera Makamba ni office akazi kanje ka misi yose ariko just wait tugaruke mu kazi kawe ka misi yose uno munsi kweri amaso nyene vyanse urashobora kumvura bien uri muganga specialiste cyane bimeze jewe ndi opticien siko hanyuma wowe uragenda ku ophthalmologue akagupima bien agutoya amarori rero agwa ordonnance ya marori wocuza rero je ngacha nibyo je sino bikora biragoye aya reka umuganga yakubwiye amarori ndaguha uraje urayansavye byonanira gute kuyatanga simba kumenye ya marori ni biki banditse kwanza bijya bintu bandika bijya bintu kwanza bandika kugira umenye ati banditse ibi aho rero just way yumva kazi aratetse nuko atari kuri televiziyo nuko atari kuri televiziyo nari kugura aya marori nambaye unkurire mu ivere gusa ayo nyene wambaye ukure mu ivere urashobora kuyikuramwe wewe ndaguhebeye rero baje uretse rero yuko yagiye Makamba abantu bakamubura kandi akasura kandi akagaruka mugabo n'ubu nyene umengo ari ukuntu turiko turakubona muri bishasha muri bishasha oyaye urumva ari ikintu kimwe les artistes bobo badatahura twebwe twafashe imyaka kugira tubitahure na twebwe cyo tuzi ko dusohoye indirimbo bunyene cimenyekana gacu bo mustare burya indirimbo kugira
abantu bayitahure ifata umwanya siko rero jewe mfise systeme yo gufata igikorwa nakoze nkagiha umwanya kugira abantu bagikurikirane bagitahure kubera sino kwama nkora umwanya wose abantu barabura ico bakira nico bafata bareka uravyumva rero je ndabaha umwanya en plus urabona ko je ndi mu interprète muri karaoke urumva c'est pas izindiri musoho no munsi niyo nca ndazivugiriza tubanza kwanda kuba iziri hari abantu bavuga ko abantu abaririmbyi bagira karaoke musohora gake kubera ugufatirwa na karaoke wewe uvuga ko baravyagirije abantu nka bararijo ba Emerson Emerson yinjira muri karaoke yarabuze cyane barabura nyene iyo bagiye muri karaoke uno musi Big Fizzo ariko akora karaoke muri Zanzi urabona ko kabisa abantu benshi barafise amakenga ko Big Fizzo ashobora kuja kufata systeme yo gupotera gusumba uko yahora eske ibi bintu none wewe upreferiki karaoke no kuboneka mu bantu nikiye kintu wumva kabisa uvuga ati ngomba kwifokasinga muri misi ku marezo sosiyo akaje bakora avuga ati dukora ivyunguka apana kuguma uri kurasohora utabona ivyinjira alors twe tugize karaoke tugize ama concert live tu interpreta indirimbo ziri au top zigezweho bagiye abantu bakunda za ndirimbo nibo baca bazaho hano turiko turaririmbira bagaca batuzanira inoti none we indirimbo yabasohoye no munsi wogenda kwirimbira abantu baraza kwitahura eske baraza kuvuga ati ebana servere nyongera ekaye nakuntu mwokre ikintu cyuko namwe mukora ama hit song kugira ngo muziririmbye mu bantu bazitabire byoroshe kubera ko utovuga ati tubemeze ndisiri yuko tubemeze iyo uyiririmbye abantu baraza kuyisubira eske uri kukora iki kugira ngo mu myaka 5 iza izi ndirimbo nazo nshasha zizobe zisubigwamwe nka kujya kwa tubemeze no uyu mwanya nyende kunda ziha abantu bazumviriza singire ibintu byinshi byinshi uri siri yuko tubemeze je nta hamwe ndahagarara imbere y'abantu niba yinsabe ni kawaida uruba bararose umwanya wo kuyumviriza bararose umwanya wo kuyumviriza apare yatubemeze nihe ndirimbo yindi naciye bakorogana barutanga gusa reka tuyirondere tuyumvirize ubwo nuruki urukundo urakoze cyane nta mahera rusaba yes nuko mukurindira kumbure ko twumviriza neza ino ndirimbo twumvirize barutanga gusa ni indirimbo ya Just Way nayo nyene ngo ni indirimbo abona ati mwarayikunze kabisa yanavuzwe ko byinshi ndabyibuka turanayivuza ngaha yanagizwe ko na commentaire nyinshi ni na titre numva ko kabisa irahabura hari ikintu ubutatomoye neza umvise ngo barutanga gusa ushobora kwibaza ati ururuntu nuruki urumva ko kabisa hari abantu iyi strategy ku baririmbyi barayikunda sana kumatari kandi rero bico ituma munatira attention kugira yumvirize kabisa twumvirize kumbure ingene urukundo barutanga gusa kumbure ya DJ ashobora kuba yahora arihisha amahera no musaka vanga hayihanuje ariko kandi ashobora kuba atarutanze gusa mbwa iyo wamuronse ukacumuha amahera ivyo byose birashika ariko habanza kwanza kuruhabwa murababukunda kwanza ije mafaranga biza mu nyuma kabisa mwabyumvise ko turi kumwe n'umutumire wacu nawe akaba ari Just Way ati barutanga gusa niko kanya twari tubaye kugira mushobore kuyumviriza ngo ni indirimbo barutanga gusa ugerageje kuyumviriza urumva yuko ni indirimbo yahozeho byinshi twageze no kuyivuza turavuga ati mbega yo ari baravuganye na nyene yo indirimbo originale ni ya Mukosamana nimba ntihenze ngo ni Mukosamana ngabo urumva neza ko yashitse nga Just Way dushaka kuronka inyishu nziza bimeze nta ngorane ntituzava tubona nka bya bisanga kuri nani yasubiyemo indirimbo abaririmbyi benshi bageze baramaze kubaho ko ba Big Fizzo nta muntu numwe bigeze bavugana ngo rusanga biriko birakwegana mu miryango arafro byarakweze ingorane kidogo yes nuko wewe nta kibazo ejo canke igejo ntituze tubona abantu baza bavuga ngo Just Way ariko ndi bumengira amazimisi nta kibazo imaze ikintu cy'imyaka 2 nta muntu araza avuga ati imbere yuko ndayisohora naravuganye na famille yabo barambaza igituma nifuje kwisubiramo navuga ati papa wanyapfuye rero yasize ibikogwa rero iki gikorwa naragishimye nshaka kugisubiramo kugira papa wanyu bagume bamwibuka
kugira yameho kwa izi ndimbo turazirimba muri karaoke ariko na Evre iri muri studio zigezweho ya papa wanyu ihari barambwira ati we nta kibazo siko tangira kwisohora ndayisohoye ndabatelefona ndababwira ati je narayisohoye okay hanyuma tugiye mgendanye nyene ko mu famille taramukanya ego nama umugore wa mukosamari mperuka kumutelefona sanga aragwaye ubu nari ndiko myitegura kugenda kumuraba igitega nzenye imakebuko niyo baba neza ko mubanye neza twama tuvugana n'umuswaperi muzike narahuye n'umuhungu wiwe turaganira igitega urumva baranzi kabisa warabaye n'inshuti yes nuko nizera ko twoca tugaruka ku ndirimbo ikimoto bushasha n'indirimbo hanini kuri wewe novuga ko iracari nshasha kuri ni bebe ni mon bebe n'indirimbo wakoranye na Frima Boy ariko twibutsa ko abariko baratwumviriza kugira ngo kumbure dushobore kuronka umwanya mwiza gusaba wo gusoma ama message yanyu ko bo twakora baciye kuri 68 amajana 2 na 46 amajana 5 na 92 68 desa 46 590 ubona ko abatari bake kuri 9.9 bariko baratubwira ko batariko baratwumva ariko no mwanya kabisa turana ko mutanguye kutubwira ko ibintu biriko biragenda neza muriko muratwumva atankomanzi turi kumwe na Just Way mwumvise amateka menshi watandukanye ni muririmbyi wa kera amaze gukora byinshi bitandukanye nuno munsi ariko arabikora neza akumbure urashobora kwakora kuri iyo nimero ndetse ukanandika ubutumwa ni 68 amajana 2 na 46 amajana 5 na 92 twumvirize Mombebe ndimo twavuga ko ikimoto bushasha kuri Just Way yakoranye na Frima Boy mwakoranye gute niwe wazanye iciyumviro ni Frima yazanye iciyumviro nimba ari wakizanye kubera iki wahisemo Frima Boy ego ni je nazanye iciyumviro nabonye maze umwanya muremure nariko ndakora hanyuma Frima Boy n'umuririmbyi twebwe yahoraza kuturaba kuri centre jeune mu biteramo ego yarakunda kudushigikira yarakunda kuza cyane mu biteramo cyane kuri centre jeune Kamenge rero ndi Makamba ndiko ndaraba ama réseaux sociaux ndabona ari umuntu ari très compétent ari compétent aguma akora yakoze indirimbo nyinshi gushika bakora kirato ubunyene ndamurondera ndamutelefona ati ndembe ujya kumbuja warabaye musani wa dance we kare hari umubona atari umustar baririmbana na all center uravyumva to twabasije nagiye mu bindi bo abasigara muri quartier nyene ariko na all center urabona ko yabaye umuririmbyi akomeye muri live band music cyane ego hanyuma fiba bonda mbwira ati ebana ndakunda ukuntu ukora kandi ukora neza vraiment uri kwitanga un jour tuzoririmbana ko nyene ko namubwiye kabisa hanyuma rero arambwira ati merci sawa wewe ni wamanuka Bujumbura zo mbwire dutegure igikogwa ndamubwira ati sawa arindira hanyuma haciye amezi 3 twasubira kandi kwitura yaga ndamubwira ati bana maze kuronga iciyumviro candungika kubara je nkora live indirimbo kwiririmba ubu nyene no yiririmba ndamugira kamoso ka refrain numva na melody byose birimo ndakamurungikira nawe nyene acara kumviriza tuvuza muri stili tuvuze ma piano cyangwa tuvuze sebeni gikongomani acavuga tuvuze sebeni gikongomani wenyine acarondera umuproducteur kwa nuzenye ninde basha ndamwibagizina Pitchen Revolution kabisa ndirimba barayiko ya meza 5 rero naciye manuka ucurashiramo amajwi twayikoze uyu munsi nyene muri kumwe urumva icyo tadugifise kabisa yekora umunsi umwe turagenda picha masigara navyo kurara reka kumbure tuyumvirize twizera ko kabisa ari indirimbo abatari bake bashoboye kumviriza yaravuze mu biganiro bitandukanye ku masamirizi na cincana korea ngahi Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu ubona ko ari indirimbo kabisa benshi bari barindiranye igishika ubona ko we yikoze indirimbo abarundi benshi bayirindiranye igishika kuko ukora gake mu gato batugomba kubona ibyo bikorwa wakoze yes je shaka tuce tugenda tujanye gatoyi ngaho nyene kuri ndirimbo tukubitira kanuka ka kapera sitaki kwenda mbali na wewe give me your love baby sitaki kwenda mbali na wewe give me your love give me your love give me your love baby give me your love give me your love give me your love mon bebe kilichonivutia kwako upole unyenyekevu wako tabasamu lako la asubuhi lanikuna na kunikosha moyo urukundo ngawe sinzoruha abandi inkingi yawe injohera nkubonye lelelelilo
Ah bon. Ni mambo ya Yes, nuko sebene kabisa. Ça y est. abari muri karaoke baca bavyumva cyabwira kajya kano bavuga bakunda kuvuga muri karaoke ni gute canke rujayo Kagote. Sometime. The more people. urububi Ego. Karaoke. Bavuga Mwasose we. bavuga gaki ya dijo ariko ntwenga vraiment ariko amhoro Mwasose we. Je murumva ka bishu kaza. perereze Ile kara kuvuga. none kabazero Uzabaze. Akobona inda ka. ahubwo nibaruza ukazi Oya niko mvuga mpora ndakumva kwa bishu sana. Cyane. Ariko nyine yaciye amfatiraho kubera ko aziko nakunda kuja muri karaoke ariko sometime mpora njayo. nuko kandi n'abaririmbyi basanzwe bakora karaoke twe dusanzwe tubashigikira cyane kandi ni byiza cyane burya iyo umuntu agumye ari ku kivi niho hageze ko asohora n'ibyiwe acashiramwo n'inguvu nyinshi tukiri nganye kwa Mombebe murayikoze murayisohoye mugabo ntimuriko muriyumvira ibya video why Video urumva indirimbo tuyisohoye gutyo tuca tubona ko yaryoshe cyane cyavuga ati nitwikorere video ari gihe video yo kwita iswata reka la Kandi chanson indirimbo yaryoshe. yes cyane batinya ko izo sebene badava bazikubita nyene tubone kugira turonke bajya ba mama zairoise ba vrai byari kutugora mugabo rero cyo tubona ati iyi ndirimbo tuyireke uko nyene ndukubita iswata muri video Yes nuko icyizere kiracyahari ego icyizere nizera ko kabisa abariko baratwumviriza bashoboye kuryoherwa kabisa turi kumwe na Just Way. Yes, sir. Ari akantu ka yesa yesa Yesa, yesa kavuye nyene ukunda kuvuga yesa yesa yes nuko ni Just Way umutipe kabisa maze imyaka itari mikari karabikora neza kumbure tukubwira ko dusigaje iminota igera kuri 11 gusa kugira ngo dusezerane guys murashobora kwandika ubutumwa muciye kuri 68 246 ni 68 desa 46 urashobora kwakura canke ukandika ubutumwa muri no minota dusigaranye turabubasomera canke ndetse na apere kabisa urashobora kugira ikibazo ubajije Just Way canke intererano yose ni gikiyo hindura muri music yiwe nike kibazo wamye ufise kuri Just Way wamye wifuza kumenya kuri we uno musiniko kajyo kabisa kugira ngo ashobore kubikwishura live ubunyene adaciye ku ruhande ariko ndabona ko message zitandukanye zamaze kudushikira turazibasomera zimaze kugwira kabisa kumbere mubandanye ku vibinga tunabibutsa ko ino ndirimbo Mombebe iri ku rubuga rwa YouTube nayo imaze igihe kingana guteka Just Way ubu imaze umwaka iramaze umwaka muri kumwe na Afrima Boy yes ni ngaha nyene mugira ico mumubajije 68 amajana 246 amajana 592 gira ico mubajije uno musi yishikiye bya bindi byose tuguma turiko turibaza tudafite inyishu ariko kandi kumanuka kuva imakambo no musi ukaba uri muri radio muri studio za radio Indundi Kirti nibiki nyamukuru vyakumanukanye jewe icamanyukanye kwanza yari kwanza gushika Bujumbura waruhakumbuye ari maze amezi 6 ntamanuka ego hanyuma ica kabiri nari nkumbuye abakunzi ba radio Indundi Kirti kabisa bari bakumbuye kukungo imyaka yaciye ni menshi hama ego ni byinshi n'ubu unegeza ku mugoroba ngenda hano karaoke numve kijanye na music nta kazi kuzovi nukoze sindamenya ariko biri mu mutwe biri mu mutwe ariko sindamenya kunteye amakenga gamute inyuma ya Mombebe muramenye yuko nyene hakenewe uko gundi muziki ibikorwa birahari birategurwa ariko genda gusabe ntuzangaye Bujumbura dakoza kana gusa kandi umengo hari ikiri ariko araduhisha twegeze kutubwira ko ari igikorwa gategeza kuzakorera Bujumbura agomba yigirishe nkaho twavyibagiye ibe nka surprise ugomba gutwara yibaza ko twavyibagiye reka dusome buno butumwa kabisa ndabona wagize ati ni Zeno mu Rumonge Minago hama ntiyabeshe barutanga gusa ndamukeje kukaje mutama none yatanguye kuririmba ryari 98 ndo akera ariko naje kumenyekana nka Just Way
2005 yes undi yagize ati murameze neza nitagere musani w'ikarusi mwishombo ku masanganzira ya Nyabikere umutumire nti kuki tutakironka ingoma z'akanovera nkizi ngira yabajije no kubaririmbyi bose muri baririmbyi bose kubera iki tuzakironka indirimbo zamaho zere ko yaciye ashaka z'akanovera urumva uyu muntu mengo yarigeze kuba umucuraranzi canke iba yarigeze kurimba muri chorale urumva arazi muziki uyu muntu arazi muziki ego je no mushimira gusa ariko ingoma z'akanovera ziruzuye ni nyinshi ariko hari biriko biravugwa ko ndetse biranaboneka yuko composition n'umunsi tagiri nk'iyakera gushikaho na sense urwego rujeje kugenzura ibinyamakuru uko bikora rufata ingingo go kugara indirimbo harugawe indirimbo zigera kuri 33 vyumvikana ko hari akantu katitutse mu bijanye na composition y'abaririmbyi buno munsi wowe bivuga ko iki nk'inararibonye jewe nk'inararibonye namana bivuga ari abantu bashaka gufata Burundi nka Nigeria ari abantu bashaka gufata Burundi nka Brazil ari abantu bashaka gufata Burundi n'ibindi bihugu ariko Burundi bamenye ko Burundi no Burundi ya mico nyine y'Uburundi ubahanura iki gico no bahanura bamenye ko ari mu Burundi bakuri ivy'abarundi ni bareke kuri ivy'abanyamahanga uno munsi twitege ko Just Way ari mu nzira nziza tutazumva indirimbo ya Just Way yafunzwe na Sense kirazira Wow. Akirazira asante sana amajambo yose abagororotse yes nuko yindi message yagize ati salama Didman na Adijo please mwamusize harika abazundi muririmbyi hama yabandanije ati Just Way yubahwe kabisa ariko ntitwariko turabumva ni Big Land Promoter asante sana nizere ko ubu bimeze neza kandi vyagiye mu buryo tunabibutsa ko dusigaje iminota igera kuri 6 gusa muracafise umwanya wo kubandanya mwakura canke mwandika ubutumwa ufise ikibazo kuri Just Way canke intererano uciye kuri 68,246,592 yes twumviriza indirimbo kandi ya Just Way mu kanya rusha tugaruka dusoma ubutumwa muzamwa turungikiye ndetse tuba twegereje no ku musozo wa kino kiganiro ariko kandi umva neza yuko ari mu mbebe ikimoto ushasha turiko turarangiza twitege ikindi kintu ryari mu merazo y'umwaka mumera z'umwaka ari bikorwa ndiko ndategura yego ari ndiko ndategura hama abakozi b'umuziki gusa baguma bakunda umuziki wacu hanyuma twaba dushimira abamenyesha makuru ingene bavyifatamwo yego turabashimira cyane kabisa ndifuza kumenya ku kijanye nyine no gukorana n'abandi baririmbyi warakoranye na Frima Boy ariko kubera iki mu bandi baririmbyi bakuru nk'aba Big Fizzo baroriro bande abarimbi nyine tubona bagiye bariko barakora cyane bakoze ndetse no kuva kera kubera iki mudakorana je sinzi gituma sinzi ko ni wewe utabishaka canke urabarondera bikakugora barakugora kuronka bimeze gute sikuvuga ngo je sindabishaka ni umwanya w'iwanje mu buzima bwanje busanzwe ni Makamba kabisa kugira ndondere Makamba rero haragutwaye cyane niho nkorera byose by'iwanje siko kugira rero ndonke umwanya wo kumanuka siko twicare na Arafro siko twicare na Shan Queen ndabasabe ico gikorwa tugikorane birakugora mu mwanya n'umwanya ariko nkuko washoye kubikora nyene kwa Frima mashaka kubivugana ukiri Makamba ugashika nka muca mukora ego ariko umva bifata umwanya umva na Frima biri mu vyimviro gukora n'abandi baririmvye umva na Frima byafashe à peu près 5 mois ariko nta makenga ufise nta mpungenge ubona ko music yazo hava idafata nkuko bishaka kubera iyo mpamvu oyaye yo kutaba ufise umwanya wa music nakubwiye ko umwanya mba ndawufise wa music siko ariko sindabikora cyane si cyane ariko quelque fois ndabikora ego ngomba no guca menya tukiri kuri ico kibazo nyene n'abahe baririmbyi bashasha uhamahirwe uvuga ati kabisa uyu Petit kuva ndamumenye arakora neza umwe canke babiri canke batatu we love music ndabasabira ko mana baze bashike kure we love music wow ego abandi hanyuma Mr Champagne wesho Mr Champagne twabana mu kibenga akaruka wesho n'abandi benshi bagaye ubwo sikora mwabanye ga Just Way urumva Mr Champagne j'ai été étonné Mr Champagne twabana nga mu kibenga urabona nyine ameze niko yaza yakubagana mu rugo yadusanze yashitse mu rupango n'akapuyo kandi mu nyuma cyo abona bya bintu yaza mu rugo abishize no ku mateleviziyo sociaux n'uko byumva hanyuma
ari abandi baririmbyi benshi aribo amasoja yero ndabazi kuva kera baravyumva hariho na nuze na all center ari mba neza Margaret adakora every ziwe ba all center bari muri karaoke cyane ha muziki wala se barimba bien ariko ni bakora ama every ariko just we ndiko numva ugenda muri karaoke reka ndabaguhe hariho ba D1 hariho ba Dramati hariho abapeti nyene benshi tukavuga ko ariko bavuze we love music aba bose vraiment uri kubabona gute ibintu bakora ba Alvin Smith ba Mokenzi ba Monia Flair merci sana arakunda kwibuka bigeme kuko ngara bavuye cyane ahubwo ndashimira Imana kura muri imisi muri imyaka hari abakobwa benshi baririmba batuzishana ko barakora Monia aba bantu rero bariko bagira influence aba Estanishe voilà ba Double J ba Kiriku Estanishe fete muzenye grand frère wiwe twarigana urumva fete ujya fete ujya kimuga ujya twarigana Estanishe yari umwana mutonya urumva mu nyuma ndamusaze muri music ndavuga kumbe ni famille yose voilà uravyumva bariko barakora neza cyane ariko ari abantu bariko bafata nabi nk'abakobwa bariko bafata nabi kasanga bababwira ngo baridandaza iyo umuntu ariko arimenyekanisha ngo ashaka kwidandaza uri umukobwa urumva bashaka basatira ivyo byo gushaka gucisha intege oya vraiment bagerageze bareke guca abarimvyikazi intege kuko bariko barakora bariko bamenyesha igihugu bariko baragerageza kuduza ekonomi y'igihugu yego yego kabisa yes nuko twitegeko rero ko Just Way agiye kugaruka muri music canke bigiye kubandanya bimugora nkuko vyahora ndi ko ndarondera sinzi umwanya bizomufata ndiko ndarondera abantu twokorana ngaye Bujumbura hanyuma ndabeke keke weekend nzo ndaza voilà nuko adijo na management bihagarika kabisa adijo umwanya uradusize twizere ko kabisa batari bake bashoboye kuryoherwa ikiganiro twizere ko cyari kimeze neza ndetse twari kumwe n'umuntu genda mwita mu legend nuko nubwo batari bake badakunze gukurikirana ibikorwa byiwe cyane ariko duhamagarire abantu kuja ku rubuga rwa YouTube kurondera indirimbo za Just Way n'indirimbo zanditse neza anakubwira neza yuko ari sire SRT ko atasense zigene mufatira ingingo indirimbo yawe irahagaritswe bivanye nuko indirimbo zimeze neza ariko bishe tunamusaba anagire kwanza Mombebe n'akajambo kanyu Kilichonivutia kwako upole unyenyekevu wako tabasamu lako la asubuhi lanikuna na kunikosha moyo urukundo rwawe sizoruha abandi inkingi yawe iryohera kuwonye nuko numutumire wacu iyo bikunda twari kurara ngaha twaguma tuko turamubaza byinshi mugabo nuko ngo umwanya ngo abari umwanya Didimani yamanutse yamaze gushika Bujumbura kandi agenda twemereye ko ari ikintu agiye kuhakora kabisa ariko ugira akajambo kabisa ubwiye abariko baratwumviriza abakunzi b'umuziki abarundi muri rusangi na cyane cyane unabahumuriza mu bijanye na music ko ndushaka uko borama oya ndiko ndagerageza kabisa icambere kwa dushimiye kwanza abakurikirana radio Indundikiro ego kandi turabashimira cyane hanyuma abashigikira umuziki w'u Burundi bakwa twumviza kuri umwanya turabasabira baze barambe imana zibahezagire baronke amafaranga baduha badushigikire kabisa hama nanjye ndabashimira cyane abamenye makuru numvise ngo nabasoma basaba imana abantu batunge baronke ivyo biba hanyuma bagerageze cyane kandi bakunde indirimbo zacu kabisa siko bazumwanya siko hanyuma n'abamenyesha makuru en general ndabashimira vraiment kubera entertainment yo kuva nitangura gushika ubu il y a une grande différence ni cyane gose nuko nibaza ko twagushimira cyane ariko dusabe imbabazi abatwandikiye ubutumwa bidakunze ko dusoma ndabona ko atari buke ariko muri rusanga batari bake babaserukiye ndanagushimira cyane Just Way uri muri bamwe banatubwira ko ariko baratwumviriza bari Makamba ubahwe cyane kabisa twizere ko ariko kandi ugerageje no kumurabura abona ko atari umuntu ngo ahantu hakanye ngo abantu barirabura ngo
ngo ntibiko biramufata ariko kandi twizera neza yuko ngawe Makamba nimba musanzwe mumukunda mu Rwanda muko muramushigikira mon bebe niyo ndirimbo bivuga yuko yo bari nshasha mwarumva ko agiye aduhaye aduhaye isango reka tubande turiko turarindira kandi ndushaka ukubura just way mu kurangiza ni ukiva Makamba urashitse Bujumbura nagakubona ko ucushika wihereza mu Kamenge neza neza kuri umwanya numva shaka kunyikoka ikanya izo ni ziri Makamba akantu nyene ubona ati kaboneka cyane mu Kamenge iboneka cyane Makamba akantu mu Kamenge kaboneka konyene Makamba utabona amavashika kuri Las Vegas kwa Zidori yes asante sana tubashimire cyane twari kugumana umwanya muremure reka ndagushimire cyane Didimani twakoranye neza ariko kandi tunabandanya turiko turabifuriza ibihe byiza mwese mudahengeshanya kudukurikirana Didimani nizere ko tudosura ku munsi wejo